amatora mu Burundi yari ari inkomoko guhagarara, yari ari inkomoko y'abicwa, abandi bagafungwa, abandi bakangazwa mu gihe atabaye mu muco. Bagomba rero mfatiye aho sabe si ikibazo, sabe abajejwe mu Gisenyi, sabe abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, eka mbere n'abantu bajejwe ibyo guca imanza kugira ibyo bintu byagiye bidushikira hakorwa ibishoboka byose kugira muri aya matora dushike, aya matora akorwe ku buryo ahumuriza bose, abatsinze, abarushijwe ndabizi uko ndabyumva, n'inshuti n'abagenzi b'Uburundi bakavuga ati amatora kuri ayo yose yabaye bavuze agiye kwiga ingorane hari akarusho kabaye. Ndaca nsaba rero ko mu Gisenyi usabira abajejwe intwaro cyane cyane muri siporo batari bari ngaha ko bofasha kugira ngo ntihabe ingorane zo gutubuka ku bantu bisuka muri by'amatora batabirimo. Ibi ndabivuze kuko mfise uburero butari buke bw'uko hariho abantu bisuka muri by'amatora batari muri byo. Reka n'akarorero mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, twebwe umugabisa w'abanyafurimo baduserukira barasabye inama hamwe n'amategeko baragenda barayikoresha, batashe abantu batajejwe intwaro batajejwe umutekano barabahagarika, baragiriza yuko bakoze inama itazwi n'amategeko. Tubajije batubwira oya bakoze inama amasaha yarenze. Dusubiye kubaza batubwira bati bariko bagira kampanye zitaratangura. Kugeza iyi saha ntituramenya abantu icyo bagirizwa, ariko bari mu gasho. N'ibyo tuvuga tubejyana icyo bagirizwa tubaza seni ko batubwiye bari seni yabafashe, kandi bari seni yabafashe icyo bafata tukakimenya n'ibintu ari abandi bari kumva basikayatanga bw'abantu baguye mu gasho kuba batanafashwe n'abafitiye uburenganzira. Akabazo rubaza nibyo abakandida ku rwego rw'igihugu barazwi, mbega abakandida ku rwego rw'intara akabazo abashinga amateka ku rwego rwa komine, abazo babo mu nama za komine bazomenyekana ko nakaza gukora nko hagati ntabwo uzi ko kera nahora mbona bimanirwa ibyo bintu